ariko kandi urundi ruhande rukavuga yuko abwo barundi nyene aribo bariko bakora ihonyabwoko mu gihugu ca Kongo. Apotre zimvugo zihari no mushi zo kubagiriza Burundi ko koko ihonyabwoko mu gihugu ca Kongo danko ruzivuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ubona zivuze iki? Bo ubwa mbere hoho buryo kuri naho kuba mu kanwa ko mubesha iyo gusohotse kwitwa kuri. Rero Rwanda mu gutegura ubwicanyi muri Kongo bari babizi yuko igihe cyose hamenyekanye uri karica abantu hariho icazobazwa imbere y'amakongo. Rero nico gituma cyorondera bati none ko tubisha tuzobyegeka kuri inde. Rero nibyo wumva hariho izo mbyino z'ababyinira u Rwanda na FPR birirwa bavuga ngo Burundi ingabo z'abarundi ziriko ziragira amahonyabwoko muri Kongo. Umugabo wawe baza ati none vuga umuntu zishe. Naganda kugure yuko bamaze gushika Kinshasa bavuga yuko banki centrale yaciye yinjirwamwo irabomogwa n'ingabo z'abanyarwanda. Abo bakabare benye ruvuga amafaranga y'amadovize yose ariyo barayiba, amarengo doro baratwara, donc bashiraho pillage kabira bamuha igihugu ariko kiye vide. Donc arabiraba baravuga ati finalema abantu baje kuvuga ngo baje kumufasha kubohoza igihugu canke kwirukana ubutegetsi bubi bafise yindi agenda. Niho ya declare yuko ahaye 24 umunyarwanda wese ari mu butaka bwa Kongo guhera kuri chef d'état major James Kabarebe yirukanye bande abanyarwanda. Mugabe aho kugenda abanyarwanda haca hagendamwo na bya bikoresho by'abanyarwanda byitwa para abakongomani kandi batumva ibibazo bya Kongo bo bemeye kuyoboka u Rwanda. Kabare bagiye aca hitana Bizimakara ministre wa affaires étrangères. Ibyo byose bikitwa yuko ngo n'abakongomani b'abanyamurenge n'abatutsi bari hamwe bariko bagomba kugwanya ubutegetsi bwa Kisekedi. Oro ni ingabo z'u Rwanda zo ziriko zirica abantu. Aho twoca tuvuga ngo ikirero mbega abanyamurenge bapfuye 2002 bagirizwe mu Burundi abona ahubwo 2017 u Rwanda ntirwagiye rukagirisha formation imyimenyerezo ya gisirikare abana b'abatutsi bavuye i Burundi 2017 bakabambika inkoho bakabambika teni bakavugana Desire Joseph Kabila kuko yari yamaze kuja gukorana n'u Rwanda igihe bishe se bamuhaye bati wabonye tuguhaye igihugu mugabo utagenjeje nkuko tubishaka tuzogera nkuko tugize so. Azarias Rubego agiye mu kiganiro citwa Imvo n'Imvano kuri BBC. Ico gihe yakiri umuntu yakivuga ukuri aragiza Kabila aravuga ati muri Kongo mu misozi y'iwacu ya Minembwe n'ahandi muri Haut Plateau ihonyabwoko bwije biko buraba buriko bukogwa na Kabila. Avuga yuko yapakiye n'indege ibigwanisho bikomeye bimwe amagrenade n'amabombe yo kuja gutera mu mihana y'abanyamurenge. Moyize Nyarugabo yatumye urutokati abanyamurenge ariko bishwa na Rede Tabara igizwe n'abatutsi b'abarundi aravuga n'abasi nduhije mugabo batumwe n'u Rwanda. Amajwi turayafise ayinga ingabo z'u Rwanda zinyegeje umwambaro witwa ngo M23 kuko bambutse bababona amakamyo basutse ku mupaka baja bukababona kubera ubukameme satellite ziriho. Harimo basabakiyana bari kuri tele hariya, harimo abitwa ba Manyota bavuga neza ukuri bahagutumira havuga umwasi wa hariho. Ni basure bibaze mbega cagihe ntuzaza yasubirwa yavuga yakora BBC yarabeshe aya nta kuri kwari mbega ibyo Moyize Nyarugabo yavuze none yarabibeshe ujavuga ati nari nibeshe. M23 yamandika amatangazo ivuga yuko bakubise basika b'abarundi babegeje inyuma bogofye basubiye inyuma ariko muri iyi misi amazi imisi bandika amakete avuga yuko amadrone abarembeje. Ariko mbega Apotre izo mvugo kandi zuko uno munsi bashobora kubihagarara ko ejo naho nyene ukumva bariko baraboroga ubwo za ntari za Sarambwe nkizo baziziritse zigatoroma ziziritse no munsi ntibofungura bajya abanyamurenge bapfunzwe bapfunga i Kigali kandi bazira yuko bariko barekrama gutaha bakazira ko gusa bare barongoye ikambi bakarasa abagore n'abana ku murango kubera ico kintu gusa basabye ko bagomba kwitahira. None munsi yagose kuvugira abanyamurenge gute ndongere
Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye ndizera komeze neza murose mwiriwe canke muramusivanye na muhere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sando gwikaze wose uri kwarugana uri mu Rwanda bitazana muri Kenya muri Kongo iburaya ndetse mu guvya bara ndavuga wa Martin Nabi Saudite abay Dubai Canada Australia ndetse n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu n'umunsi udasanzwe kandi aho tugira muri igihe kwakira umutumire adasanzwe musanze w'umuzi musanze w'umukunda mu bitandukanye numwe mu bakozi b'Imana muza makungu bavuga ivuga butumwa hama kandi ubu no munsi bari kubahanurira ku bitandukanye mu buzima bwa kazoza ndetse n'akahise kugira ngo dushobore kumenya ukuri ndetse n'umuco y'ivya kahise tutabonye. Uno munsi turi kumwe na Apotre Ambassadeur Isidore Mbayahaga turabaha ikaze kandi murakoze cyane gose yego minsi myinshi cyane gose abakunzi ba African TV bamaze igihe batwishuza cyane ati Apotre ageze he ko tugeramiwe ageze he kugira ngo ahumurize abarundi gose baragukunda kuhumuriza imitima ya benshi abarundi ndetse n'abumva ikirundi urabahumuriza cyane baranezerwa n'intambwe ugeze reka ndabaramutse ndabaremesha yuko ata mutima wosimba abari mu Burundi abacumva bari hanze abandi bumva ururimi rw'ikirundi cyangwa ikinyarwanda uko turumvikana yego ni n'amahoro abantu batekane cyane cyane y'igihugu cy'u Burundi turi mu mahoro menshi yego hagati ngaha mu gihugu biraboneka yuko umutekano ari wose mu gihugu umutekano ni wose ariko kandi aho hakurya twumva intambara zitandukanye ariko kubona umunsi dufise amahoro ngahanya mu gisagara canke mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi umutekano yego bisiguye iki gapoto ibyo berekana umwitwarariko w'indongozi iyo hari uburongozi bwiza bwitwararika abo burongoye icambere hoho bukora ibishoboka byose bugatanga ikiguzi cyose cyoshoboka kugira ngo bashobore kurondera amahoro n'umutekano w'igihugu bayoboye. Rero twabishimira umukuru w'igihugu tukabishimira inzego zo kwivuna basi tukabishimira inzego z'umutekano n'abene gihugu kuko yanyabune bigaragara yuko iri kirakora kandi ukabona yuko umutekano w'igihugu umeze neza kubera wa mutima wo gukundisha igihugu batanga bigisha mu bantu. Urabona yuko uno munsi umurundi wese ari ingabo ikingira igihugu ciwe naho rero bimeze uko wumva amahoro n'umutekano arahari. Hama ikindi naco kwama twibutsa abantu nuko ivyatuma amahoro n'umutekano bihungabana mu gihugu byabanje gukurwaho naho byafasha akigoro katari gato k'umukuru w'igihugu n'inzego zimufasha kubanza kubomora ibintu byose byazana amacakubiri no kwinubana ibintu by'amacakubiri y'ubwoko ibintu by'amacakubiri y'amadini ibintu by'amacakubiri y'imigambwe amacakubiri y'uturere. Arabanza perezida Ndayishimiye no myiyamamazo yiwe bwa mbere yavuga yuko umugambwe mukuru ni igihugu idini rikuru ni igihugu ubwoko dufise n'ubw'abarundi rero twese tugomba kuja hamwe twese igihugu cyo cyacu twese. Rero ni byiza kandi yarabikoze Imana yamufasha arabishobora. Uno munsi nta muntu arara ntibuca avuga ngo bose tudasanga ubwoko ejo hari igihe bungirira nabi ntabyo. Mu Burundi nta kibazo dushaka dufise ngo naka n'umuhutu naka n'umututsi naka n'umutwa ngo tubivuge mu ntamatama amoko arahari mugabo si kibazo. Yes, si kibazo ni abantu bashobora ngo nukuri umututsi cyangwa avutse ngo meze uko wanashaka urasanga ubajije nk'umututsi yo kubarira umwaze wiwe ugasanga ubwira umututsi mwe mugenzi we n'umuhutu ugasanga nico kimwe arakubwira umwase waje gusanga ugasanga akabari umuhutu mugenzi we bisobanura ko ico kitakiri ikibazo. Ico si ikibazo cyoteza umutekano muke kuko indongozi zarigishije abo zirongoye kumenya identite y'umuntu yariyo ko abanza kuba umurundi mbere yo kuba ibyo byose. None iyo ni resultani ivyamwa by'uburongozi byitabwa ko ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano bibe kandi murazi yuko siko byane siko byahoze. Dushimire cyane uburongozi bwacu bwiza ko bwakuyeho kumva yuko twocanamwo ngo uri kubwamoko canke kubera ko naka yavutse ameze kuno onye ariko kandi ngahi wacu turafise amahoro umutekano nta vyamoko ntitwama twikekana nta ntambara ariko kandi aho hakurya muri Kongo igisirikare cy'u Burundi aho giherereye cyagiye kugira ngo gishobore guhagarika ihonyabwoko ikorerwa hariya mu gihugu ca Kongo ariko kandi ku ruhande rumwe bagiye kubera ko bariko bakora ihonyabwoko abanyamurenge ariko kandi urundi ruhande rukavuga yuko abwo barundi nyene
aribo bariko bakora ihonyabwoko mu gihugu ca Kongo. Apotre, izi mvugo zihari uno munsi zo kubagiriza Uburundi ko koko ihonyabwoko mu gihugu ca Kongo encore zivuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ubona zivuze iki? Bo ubwa mbere hoho buryo ukuri naho kuva mu kanwa k'umubeshi iyo gusohotse kwitwa ukuri. Ibiriko biraba mu ntambara ya Kongo nta muntu yoba kibinyegeza ukuri kw'ibihari kurazwe. Kuri mu bubati ku maraporo y'isi yose nta mahatazo kera. Ubu igihe tugezemwo si ca gihe ca kera wabesha abantu bakwizera bakafata ko ibyo ubuza ari ukuri ntihagire uguhinyuza. Ubu tekinoloji yarateye imbere. Iyo umuntu mubwiye ikintu byiza ugomba kumubwiza ukuri kuko kugihinyuza biroroshe. Aho rero nibaza yuko bya bindi bavuga umuntu arashobora gutegura ikibi agategura ubwicanyi mugabo wose ntabuteguye atazi ingaruka zabwo. Kuko umuntu yagizeho nyabwoko hariho ibihanaronka, hariho ice yambara mu maso y'amakungu. Rero u Rwanda mu gutegura ubwicanyi muri Kongo bari babizi yuko igihe cyose hamenyekanye uri karica abantu hariho icyo azobazwa imbere y'amakungu. Rero nico gituma barondera bati none ko tubishe tuzobyegeka kuri inde. Rero nibyo wumva hariho izo mbyino z'ababyinira u Rwanda na FPR birirwa bavuga ngo Burundi ingabo z'abarundi ziriko ziragira amahonyabwoko muri Kongo. Umugabo wawe baza ati none vuga umuntu zishe n'abanyamurenge bo nyine ubwabo bakavuga ati ninde, kuko twe mutubwiye uwo muntu yapfiriye he turamumenya tumutohoza ntabyo uzopfa wumviriza. Bavuga imvugo z'ururimi rw'igiti urumva ntizitobora ntizisobanuka neza. Ariko ndagenda kubwira bushaka bakareka kubera ihonyabwoko cyangwa ryo kumara abatutsi mu gihugu ca Kongo u Rwanda rwariteguye kuva kera. Yego pe iyo biko bivuga ko rwariteguye kuva kera hama nuno musi hakaba ariho generation kiricyo irapfa. Sigura yuko abanyamurenge bamaze imyaka myinshi bariko baricwa. Bo ubwa mbere hoho reka tubivi muzi bimwe ngo tubisuye ngo twibutsa abantu. Urazi imbere ya 94 mu myaka ya 90 inkotanyi canke inyenzi zitanguye gutera kugira ngo bazogira intambara yo kwirukana ubutegetsi bwa Habyarimana. Habaye kwegeranya abantu bazokwitabira urwo rugamba. Rero mu byo bakoresha kritere bakoresha haba mu kumvisha abantu yuko ari intambara y'abatutsi. Umututsi hari wose yogwana canke agatanga intererano. Ivyo rero mu babikora baregereye mu bwoko b'abanyamurenge b'abanyekongo. Ivyo turabisanga muri témoignage canke intahe zatanzwe n'abo bantu b'abanyekongo nyine biko abanyamurenge. Uze wumvirize hari ikiganiro cyabaye kuri One Africa TV. Hari ikiganiro cyatanzwe n'umunyamurenge aheruka kuryamira ko abagabo yarapfuye uwitwa Kizehe Raphael bamutazira Verdum. Arakubwira ingene bagwigema bakiriho bamwegereye. Yari umwigisha mu Buganda kugira bafashe kurokrita abo mu bwoko bw'abanyamurenge buza kubafasha gutera intambara mu Rwanda mu kubumvisha yuko nibamara gufata igihugu cy'u Rwanda nabo bazoca bajya kubafasha gufata igihugu ca Kongo yari Zaire ico gihe kubera bazoba bafise ingufu zikomeye bafise n'igisirikare. Babumvisha yuko atamahoro bafise mu gihugu iwabo batari considera atagaciro bahabwa barabikora bamwe baraja muri izo ntambara. Mugabe cyabatangaje nuko hageze muri za 96 urabona yuko aho kwifatanya n'abanyamurenge ubwabo bifatanije na Desire Kabila se wa Joseph Kabila. Uwo Desire Kabila niwe bagiye kugwanira ngo afate ubutegetsi, ahubwo mugabo iyo ntambara abanyarwanda binjira muri Kongo bitwa abanyamurenge bitwa abatutsi. Mugabo urugamba rukaba rusagajwe imbere na Kabila. Ukanyura none Kabila ari mu muryango wahe w'abatutsi tuzi utari umunyamurenge, ari mu muryango wahe w'abanyamurenge mu nzi yihe hehe. Mugabo barabyitiriwe bo babijamwo baze kamwe ko gwaruye ri bagira n'u Rwanda yuko hamwe bo kwirukana mu butu ubutegetsi bace babuha abanyamurenge n'abatutsi b'ikongo. Bagwaniye ntambara baze ko ariko bigenda. Mugabo u Rwanda bwari bwateguye kera yuko ruzokwama rubagira ibikoresho n'inkinzo
bagombe bapfe bitiriwe iyo ntambara mugabo ata mugambi n'umwe bafise uko uzobagira ngo babafashe nabo bagire igihugu ikimenyetso ni iki nuko mu basirikare bagiye kurwana bamaze gushika Kinshasa Kabila kamara kwima ingoma akaba perezida batangaye kubona uwace yiproklama ko ari chef d'état major si umunyamurenge si n'umututsi w'ikongo ni James Kabarebe umunyarwanda bavyumva ndakumenyesha yuko muri ico gihe nta munyamurenge n'umwe yigeze aronka ipete rikomeye kandi bari abasirikare baba ofisiye baze kurwana bose babagize abantu baba officiers subalterne mugabo hejuru haba abo bagabo b'abanyarwanda nyene mugabo baca baronderamwe abantu bazoza basukamwe mabisi kugira ngo abo ba ofisiye cyangwa abasirikare b'abanyamurenge ntibirevolte bavuga ati mwaraduhenze niho baje bapromotinga Moise Nyarugabo baca baramujana bamugira umuyobozi mwishikira mu biro kwa president Kabila ni chef de cabinet civil uravyumva bari umuntu akomeye baca baragenda bafata uwitwa Bizimakara bamugira umushikiranganje w'imigenderanire ya Kongo n'ayandi makungu umunyamurenge bafata uwitwa Azarias Rubegwa bamugira chef de cabinet wo kwa ministre wa affaires étrangères Bizimakara abo rero babibashije mugabo bazi neza yuko bateza guhabwa amategeko na Kigali bateza guhabwa amategeko na president Kagame n'abakozi biwe uravyumva aho rero mutegere neza nukuvuga bo bace batangura amapiage naganda kugure yuko bamaze gushika Kinshasa bavuga yuko banki centrale yaciye yinjirwamwo irabomogwa n'ingabo z'abanyarwanda abo bakabare benye ruvuga amafaranga y'amadovize yose ariyo barayiba amarengo doro baratwara donc bashiraho pillage Kabila bamuha igihugu ariko kiye vide donc arabiraba baravuga ati finalema abantu baje kuvuga ngo baje kumufasha kubohoza igihugu canke kwirukana ubutegetsi bubi bafise yindi agenda target yabo ibintu byose baca bapakira bajana ikigali ubutunzi buca buragwira ndo baje batangwa kwivuna ngo barakize ngo barubatse ibintu ubahutse mu isaho hamaze kugara imyaka ibiri Kabila biraba ati ibintu bishoboka niho ya declare yuko ahaye 24 umunyarwanda wese ari mu butaka bwa Kongo guhera kuri chef d'état major James Kabarebe yirukanye bande abanyarwanda mugabe aho kugenda abanyarwanda haca hagendamwo na bya bikoresho by'abanyarwanda byitwa para abakongomane kandi batumva ibibazo bya Kongo bo bemeye kuyoboka u Rwanda Kabarebe bagiye acha hitana Bizimakara ministre wa affaires étrangères ahitana James Kabarebe abame ahitana Moise Nyarugabo baracomoka ahitana Azarias Rubegwa ni Kigali none bara abanyarwanda cyangwa bara abakongomani kandi bagenda batamuriye abandi banyamurenge bariyo Kabarebe mu kugenda acashiga asiga cishije imitwe abanyarwanda donc abanyamurenge bari mu gisirikare n'abandi bari mu yandi mabanga mato arababwira ati twe turagiye mugabo tuzogaruka kuko naba doseza hana abanyarwanda biwacu urumva arabakwegeye Kabila ati kumbe abandi bakongwa ati kumbe banaka n'abanyarwanda barabyemeye kandi gituma ari byo rero raba Moise yajaye na Kabarebe raba Azarias yajaye na Kabarebe ministre wa affaires étrangères ihera ega nibo b'abanyarwanda mu mushuhira intambara zirabo barabica ico gihe hapfuye abanyamurenge batagira uko bangana bamwe bari mu gisirikare baraswa n'abate babo baraswa n'abandi bari ku makambi abandi baturira mu mapine ibihumbi 4 Kinshasa na za ntuze za Kisangani barapfa baratikira bazize ico kintu Rwanda rwakoze kandi babigize bibona niho bazi Kinshasa bami Kigali bace bashinga RCD umuharu Rwanda bace basura kwinjira muri Kongo batitwa yuko bagiye kurwanya ubutegetsi canke batitwa bitwa bagiye kwa abo muri RCD n'abanyamurenge ne batutsi kandi bagarutse bavuga ngo bagiye kurwana n'ubutegetsi bwa Kabila bwagenda abanyarwanda intambara ziraba barapfa baratikira
aho bamwize Nyarugabo niho bavugira iyo RCD Mm. urabyumva aho ugiye kuraba aho hari 98 inyuma yaho haza za CNDP Mm. mu nyuma haza M23 ya mbere Mm. ntibigeze bahinduka ni babandi nyene ubu tugeze kuri M23 ya kabiri yongeye ko AFC Alliance Fleuve Congo yo kwa Bananga Yego. urabyumva Yego. baciye bongera ko na MRDP Mm. twigwaneho yacitse umugambwe ibyo byose bikitwa yuko ngo n'abakongomane b'abanyamurenge n'abatutsi bari hamwe bariko bagomba kurwanya ubutegetsi bwa Kisekedi oro ni ingabo z'u Rwanda zo ziriko zirica abantu Mm. aho twoca tuvuga ngo iki rero mbega abanyamurenge bapfuye 2002 bagirizwa Burundi abo nabo canke bagirizwa intwaro ya Felix Tshisekedi batari bwaze ku butegetsi yeska bapfuye 2004 havuyemo n'izipfu z'abahungiye mu Gatumba zagirizwa CNDD-FDD zagirizwa president Ndayishimiye zo kwagizwa Kisekedi atari bwaze ni bande bari nyuma yabyo Rwanda urabyumva ahubwo 2017 u Rwanda ntirwagiye rukagirisha formation imyimenyerezo ya gisirikare abana b'abatutsi bavuye i Burundi 2017 bakabambika inkoho bakabambika teni bakavugana Desire Joseph Kabila kuko yari yamaze kuja gukorana na n'u Rwanda igihe bishe se bamuhaye bati wabonye tuguhaye igihugu mugabo utagenjeje nkuko tubishaka tuzogera nkuko tugize so bavyumva kugira amahoro n'umutekano bibe muri Kongo hari amasezerano basinyiraniye hagati ya Kabila n'u Rwanda hariho amafaranga y'ihadabu iyo kori tutazi ko yitwa Kongo iteza kuriha i Kigali kugira ngo u Rwanda ntiruhunganye umutekano wa Kongo ayo mafaranga yagenda buri mwaka des centaines de millions de dollars sivyo hanyuma hariho ntuzeye amakonvansiyo yabaye Kabila aragurisha igihugu ku mugaragaro umushikiranganje wo kwivuna abansi wo kuri Kabila agira inama n'umushikiranganje wo kwivuna abansi ngaho mu Rwanda basinyiranira amasezerano yuko Kabila yemereye igisirikare cy'u Rwanda kwinjira muri Kongo kigakontorora amafrontiere 9 yose ageze Kongo no bari bakibahaye urumva mu nyuma hagaca haza iyindi nama igira kabiri yahuje Ministre Affaires étrangères wa Kongo na Ministre Affaires étrangères w'u Rwanda bagasenyera amasezerano yuko iperereza y'u Rwanda rihawe uburenganzira bwo kwinjira muri Kongo kuri territoire nationale yo kuja kurondera abansi babo nukuvuga ijoro n'umurango bagatembera nk'abatembera mu Rwanda bari muhira nukuvuga igihugu yari yagitanze rero ugiye kuraba abagiye kuresista gatoya abanyamurenge bavuga bati twe ntibikunda u Rwanda hura bishike ko bagomba kuvuga uti nizanama nababwaza bari Kigali bavuga ati tugomba ko abanyamurenge mwese muvayo mukimuka hari bari turahakeneye abandi baranga bati ni kwitongo niho twataye uruzogi ni muri gakondo yabasogukuruza twumva iwacu tugiye hehe urazi ngene byabaye abantu bitwa Rede Tabara hamaze kuba forume bavuga ati ko twababwiye ku neza bakakuvayo genda mu bice Kigali kabwira Kabila ati aba bantu turungitseyo baterera umusada bahinga bo bakorana kugira bashobore kwica abanyamurenge tubobrije guhunga baveyo abitwa ba General Yave Firemo uno musa apfunzwe no bari bafite amategeko yo kwa Kabila baca baha inzira abamayimayi bagaca bakorana na Rede Tabara mu kwica abanyamurenge 2017 abanyamurenge barapfa n'indiri munda bakayituritsa bakayifomoza kavayo bibi nka barazirya izindi bazirasa zibisa amezi baturira amazu baturira imirima baturira n'ibigega birimo ivyimburwa baturira amashengero baturira amashuri kugira ngo ubuzima bwanke batebomoke bikunde bahaba koridoro hagati koridoro yo guhunga nimwe Kigali yari mu Rwanda niko byagenze bamwe bajayo
babuze kuko uhunga nta kundi abandi bazi Burundi none iyo genocide kumva yatanguye kera abanyamurenge bapfuye kuva imyaka yose ubu bakaba ariko bagiriza ingabo z'u Burundi bakagiriza president Ndayishimiye na president Tshisekedi ico gihe niho bari jewe nariyumviye n'amatwi wanje narabahaye n'amatariki Azarias Rubego agiye mu kiganiro citwa Imvo n'Imvano kuri BBC ico gihe yakira umuntu yakivuga ukuri aragiza Kabila aravuga ati muri Kongo mu misozi y'iwacu ya Minembwe n'ahandi muri Haut Plateau iho nyabwoko bwije biko buraba buriko bukogwa na Kabila avuga yuko yapakiye n'indege ibigwanisho bikomeye birimo amagrenade n'amabombe yo kuja gutera mu mihana y'abanyamurenge uravyumva ivyo arabivuga ivyo biranditse ntibivaho igihe amajwi ntatakara biguma hajya rero bica bintangaza uyu munsi ingene wa wundi yagiriza Kabila ariko yica bene wariko yica abanyamurenge uyu munsi agacagaruka akavaho Kabila ariwe ntore ariko arafasha abanyamurenge kwiboha ivyo biraducanga kuko mu bisanzwe ikintu menyereye ko kigira indimi zibiri mu kanwa nagakoko bita imburugusa nta umuntu w'umugabo umuntu yo kwitwa icitegerezo yabaye mabanga akomeye nka Rubegwa yoja kuvuga indimi zo kubesha arigaza kuvuga ukuri Moyize Nyarugabo ku mateleviziyo atandukanye yatumye urutoka ati abanyamurenge ariko bishwa na Rede Tabara igizwe n'abatutsi b'abarundi aravuga n'abasi nduhije mugabo batumwe n'u Rwanda amajwi turayafise ari ngaho n'amavideo ariho sivyo uwitwa Ntuzeye General Makanika wenyene araza amaze gufata ikigwanisha akavuga ati jewe ndavuye mu gisirikare ca Kongo abavyeyi bacu ntibokuguma bicwa natwe turi ngaho tujya kubakingira yavuze ngo aje kugwana kandi aje kugwanya Rede Tabara yavuye mu kadomo yarungitswe n'u Rwanda kumara abanyamurenge amajwi barakuza ukuri barakuza uri kuranyumva aho fata Ntuzeye iyi Ntuzeye Mahoro Peace Association yatwagwa n'uwitwa Adere Kibasumba Adere Kibasumba yatemonye kangahe ariko aragiriza u Rwanda avuga ko ariko riko gwica abantu wabo none yarozwe ryari asubira kuvugira u Rwanda hagatuma urutoki inzira karengana n'abagiye gutabara byagenze gute uravyumva ndakwereke ntuze itariki 27 z'ukwezi kw'icenda 2021 sivyo hariho urwandiko Kibasumba yanditse ariko arashimira ingabo z'u Burundi ko zari zamaze gushika mu Minembwe kuja gutabara zigahagarika Rede Tabara n'abamayimayi zikabuza u Rwanda kwica abantu yavuze mu majambo ahubwo reka ndariko ntabifise uravyumva yavuze mu majambo yumvikana aravuga ati u Rwanda ntiriko gwagirizwa n'abanyamurenge bonyene ko ariko rukumara abantu hari iwacu ati onira bibagiriza amashami mpuzamakungu ariko bibagiriza nirumenye yuko rukoreho nyabwoko by'abanyamurenge reka ndabirondera birahari urabyumva sivyo mugabo numvuga cyo wumva no munsi wakibasumba nyene yahinduye imvugo yahindukiye abahindura imvugo ariko avuga ururimi rwo gushigikira u Rwanda urabyumva hari itariki 20 mu kwezi kw'icenda nyine 2021 ijambo ry'umuntu canke Ntuze obje yavuze uti aho Mahoro Peace Association ihagaze ku kiganiro catangwe kuri radio One Nation ku itariki ya 26 mu kwezi kw'icenda 2021 usoma ugeze ku gace ka kane havuga yuko raporo y'impuguke za ONU les experts des Nations Unies ya 2016 yemeje ko Rede Tabara ishigikiwe n'u Rwanda Mahoro Peace Association ikaba ifashe ko u Rwanda mu gushigikira Rede Tabara na RDC n'imitwe
yavuzwe haruguru muri iryo kete yego bose bafise uruhara mu guhohotera abanyamurenge bo mu misozi miremire ya Minembwe. Urabyumva? Iri kete yari iryo itariki 27 z'ukwezi kw'icenda 2021 muzogene mu birara. Urabyumva? Hanyuma hariho ahandi Mahoro yashimiye Perezida Ndayishimiye ku mugaragaro. Urabyumva? Iravuga yuko ari abarundi bariko batabara abanyamurenge ko rero igikorwa bariko barakora bogishimirwa kubera ibyo bariko barakora ari ibintu bikomeye kubera bariko batabara abanyamurenge. Mahoro Peace Association ku itariki 22 ukwezi kwa mbere 2023 yaranditse kuri Twitter yabo. Urabyumva? Aravuga ati nous remercions les forces de défense nationale du Burundi déployées dans les hauts plateaux qui ont protégé les civils banyamurenge lors des affrontements entre les FARDC et les rivaux le 17 janvier à Bijombo. Yashimiye FDNB yuko bagiye gutabara mu Minembwe bagatabara abanyamurenge kuri izi ntambara zariko zibahuza na FARDC n'abandi bansi babo barede tabara n'abandi aho uravye itariki 21 z'ukwezi kwa 9 2022 naho baragize Twitter aha aye nukuvuga bariko barashimira President Ndayishimiye kuko yabahaye audience ku itariki 20 z'ukwezi kw'icenda 2022 basabye umubonano Son Excellence President Ndayishimiye ari i New York yagiye mu nama ya Assemblée Générale ya Nations Unies baprofitemo bavuga ati nk'abanyamurenge barokonesa kandi baropresenta abandi banyamurenge ku isi yose bagomba duha umubona tuzogushimira yuko wadufashije ukaturukira ingabo zikaza gutabara abavyeyi bacu hariya n'ifoto bari kumwe ngiye navyo yego sibyo none no munsi bahindukiye gute kugira ngo Mahoro Peace Association ace yifatanya na M23 yifatanye na MRDP yifatanye na Twigwaneho bahindukiriza inkoho kuri ba barundi ahubwo bahindukirize n'ibirego bitari byo kuri ba bandi bashimira izo ngero zose ndakubariye bakibaza yuko byatakaye haravuze yuko bashimiye abarundi kandi bakibashimira ugiye kuraba rero ukaraba amatemonyage canke intahe zishingwa n'abandi banyamurenge uze wumvirize ibivugwa na Maître Muhizi Emile wumvirize amakete cyangwa usome ibivugwa na Union Internationale y'Abanyamurenge irongowe na Sebakiana nuno munsi irikirashimira Burundi kuko buri ko burafasha abanyekongo cyane cyane abanyamurenge kubugurira amasoko kuvuza bakomeretse gufasha abagowe mu karere gacunzwe n'ingabo z'abarundi niho honyine hari umutekano uyu munsi niho honyine abanyamurenge bidegembe n'ayandi moko babanyamahoro ivyo byose biranditse ukaraba ivyandiko bivugwa na gakondo ya USA ivyivuga bitandukanye na gakondo ya hariya muri Canada bavuga ibihushanya sivyo hari ibikoresho by'u Rwanda bizwe navyumva curaba mitualité y'abanyamurenge y'Ibukavu iherutse gusohora urwandiko iyamiriza iyo mvugo ya FPR ikoresha abandi abanyamurenge baguzwe babaye imbohe ba Rugabo nabande birirwa bagiriza Uburundi yuko muri ko koreho nyabwoko bavuga ati tu famwambaye iyo atabarundi tubatwarahonye sivyo raba abanyamurenge y'Ubujumbura muri mitualité y'Ubujumbura abanga abasohoye urwandiko bavuga ati bakenze famwambaye yiryo remente ni muri reke abarundi n'imvyeyi batwakiriye neza nta muntu afise ingorane nimwe afitaniye n'ubutegetsi kiretse urenze itegeko ubona bafitaniye ingorane n'itegeko cyo kimwe n'umurundi yarenze itegeko amavantage abana b'abanyamurenge bafise n'abavyeyi b'abanyamurenge bafise nico kimwe n'aya barundi bimvukira sivyo umwana w'umunyamurenge ari hano yiga ku buntu iyo ni programme ya CNDD-FDD ni leta ndayishimiye sivyo bivuza ku buntu abavyeyi bavyara ku buntu mugabo ukaza wumva ngo hariyo nyabwoko riko rirakogwa
mbe bavuza abatutsi bariko Ah. barahonywa muri Kongo Yego. mbe Frank waruzi yuko umututsi ari umwe utamugabanyamo kabiri Yego. uvuze umututsi nshobora kuvuga ngo w'ikongo Oya. guca umutandukanye n'uw'i Burundi Oya. umutandukanye n'uw'i Rwanda cyangwa umutandukanye n'uw'i Buganda n'ahandi hose havuga abatutsi Mm. iryo nyabwoko rihari Mm. borinda kuja kurondera abinyegeje mu mashamba n'imisozi batazi ingene iri abatutsi turi ngaho n'abanyamurenge buzuye ngaha Yego. ukaba atanumwe yidege bambe yigira ico yicura Yego. yitembera yidegembye uko ashatse urwo runyuma rindi rwemera Yego. sibyo Yego. ivyo niko nagomba kuvuga nivyo abantu bagomba kumva Mm. ntibaze kubesha uri karica abatutsi n'umututsi mwene wabo Mm. mbega ndakubaza ikindi kintu ni hehe Mm. higeze haba inama canke ngo habe inimisyo canke Kagame atorebwe kuvuga abatutsi bose Anahama. harahari Yeah. iyo nama yarabaye Oya. ninde yabimutuma Nawe. FPR n'umuganga w'abatutsi bose niko biri Oya. wapi mbebyo ushobora gute ingene uvuga ngo uriho ukingira abatutsi waba umaze kwica basumba abasigaye kandi uri umututsi we mwene wabo Apotre. kubera ko abatutsi benshi bahunze bagahunga barabaye n'inkotanyi baracitse no ku icumu ntibatwagwa na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda uno munsi bakaguhunga wewe Mm. bagahunga intwaro ya FPR abashoboye kuguhunga bakagenda ndetse bamwe ukanabiruka inyuma bahibuka ukabicira iyo bagiye Mm. ukitwa ko ari uri kuproteje abatutsi gute nibyo abantu bagomba kumenya Mm. sibyo rero abantu bari kugwa mu mutego Mm. ngo bajye kwikwegera abansi mu by'ubusabusa Yego. reka ndakubwira nta raporo n'imwe ya Nations Unies itariki iratuma urutoki u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda Mm. Conseil de sécurité ya Nations Unies Mm. irabyemeza resolution irahari yerekana yuko amabi yose n'ubwicanyi bwakozwe mu ntambara iri kibera Kongo Mm. ari ukuboko ku Rwanda Yego. birahari Mm. ntuzeye Human Rights Watch yaratanze ibiharuro resama irakwerekana ingene RDF ingabo z'u Rwanda Yego. zinyegeje mu mwambaro witwa ngo wa M23 Mm. kuko bambutse bababona amakamyo yabasutse ku mupaka Mm. bajabuka bababona kubera ubu kameme satellite ziriho Yego. uravyumva Yego. bishe abantu bo mu bwoko bw'abahutu harimwo abagore Yeah. bamwe babanza gufatwa ku nguvu abandi bariyicwa barakererwa ataco bazize kubera bitwa ko ari abahutu gusa Oh. ivyo byose sivyo niyo byose honyabwoko Yego. igihe Goma yafatwa Mm. univuga yuko hapfuye abasivile barenga 3,000 les civils non armés sivyo sans protection Yego. atakintu bavuze mu mugabo barapfuye kugeza aho hapfuye n'abari bajyanye mu bitaro umuntu yagiye kwivuza bakamusaba bakamwica Yego. amabohero bagaturira Mm. n'umuntu ari mu ibohero yabareka kurwanya abantu ntibishoboka Oya. ibyo byose baravuga bati uko u Rwanda kurimwa aho Yego. sivyo Yego. raba ibimenyesha makuru bikora ama investigation Yego. sivyo raba Judy River ivyo yanditse Mm. yakoze ibintu by'ama investigation n'umuntu yavyigiye abikoze igihe kirekire Mm. aje kumenya ibiriko birabera muri Afrika na cyane cyane mu karere k'ubuseruko ka Kongo Mm. yarahevye arandika igitabo ico gitabo kuri couverture citwa titre yacu Le Rwanda Assassin sans frontières Mm. kuri cover hari ifoto ya Kagame hariya Ndayishimiye mwabonye Oya. hariya Tshisekedi mwabonye Reka. none kubera iki wewe abantu bose bagutuma urutoki ahubwo nawe ugahinduka ukarutuma uwundi nk'ivyo ushoboka Mm. donc ugenda urabe ivyo byose biriko biraba abanyarwanda b'abatutsi benyine ubwabo Mm. bagiriza FPR ko ariyo ikica abantu bangana iki Yego. naho rero ndiko ndavuga rero Mm. igituma ngomba yuko uvyumva Yego. n'abandi bavyumve iyi ndirimbo y'imigereni yigwe yavugira ku ma micro ngaha muri Kongo aha bavuga ati ubu rero iyi narrative yatangiye kuvuga ati vuga mu majwi yose muvuga Burundi muvuge Ndayishimiye Yego. mwagize ingabo z'u Burundi kweko zikoreho nyabwoko ngaha Mm. no kunanirwa kuya no kumanika amaboko barahanantutse bagenda batanga iture ku bafardes Mhm. bavuga ngo bafashe ibihugu uravyumva Yego. bageze ngahe buvira bavuga ati mu minsi 2 uvira vatombe abarundi nabo urabona bavuga menshi Oya. barihorera kuva bivuze umwaka ugira wirunde hasi Yego.
kubera hari ibirindiro by'abasirikare b'abarundi d'abord bagiye gutabara abanyekongo kandi aho bari hari amahoro no munsi ankora umugabo kandi bagiye no gucungera imbibe z'igihugu yego waragoye urabyumva ubu rero ikibazo kihari n'iki abanyagihugu b'ikongo batanguye gusohora amajwi bataye kuzira amatemwanyaje bavuga bati dushimire igisirikare cy'u Burundi kuko muri Uvira mu misozi ya Zamwega za Fizi n'ahandi twese tubaye amahoro aho hantu hose hacunzwe n'abarundi n'amahoro isoko zirarema abaja kwivuza barivuza kugeza aho banahamagara bati n'abakomerekeye ku rugamba bariko baratugwanya babuze iyo bivuriza nibuze babavure ntihaza abakomeye haza abagomba kwivuza uje ukomeye naho uze uje kwishikana nta kibazo uyamanitse uravyumva uro bariko baravuga bati none kuba hagira hatangure kwegeranywa ibyaha byakozwe u Rwanda rukarura amajwi y'ibintu byose tutangure kugira gute ngo twagirize Burundi kugira ngo rero abantu bibacange icya kabiri ni strategie militaire barimo strategie do komba kuko bavuga ati hajya ahantu ku rusasu haratunaniye twinjirayo icya kabiri abarundi bariko badutwara abene gihugu ubu bantu bose bava muri zone irimo za M23 bagahungira abarundi bari yego bagaca bakira bakafashiriza kuko umuntu atanga gutwara suti y'abantu abari karagutsinda naho kuko naho witwa ko wafashe nta minsi bisigaye kugira bakakwirukana avuga ati none abarundi ko kubarasa bidakunda tukaba tutabirukana ngo bishoboke tubigenze gute baravuga ati reka rero turondera icyaha kibi kwisi kibaho kimwe biramutse bifata ukacagira isi yose iguharira ivomo kandi ugira igihano ngira c'imyaka yose uzomaraho kwisi bateka rero tworokestre no finance abantu bimvuza abantu baze kutakontorora kutamenya ikibi n'iki tubakoreshe bonyene bavuge yuko bariko baricwa n'abantu n'abasirikare b'u Burundi nivyo ubona barugabo aho kuja gutora umuheta ngo bagwanire ibyo bagiye kurondera birigwa imbere y'amakamera bameze nk'abasivile nka twebwe uravyumva ntacyo bantabe uretse bijya biteni bambaye gusa urumva hari ahantu umugabo yafashe urumva ko yagiye kugwana so kwirirwa aratumagura gusa ayo majambo yo kuvuga avuga u Rwanda kandi mwese aruhira ubusa kuko haje umugongo mutindi wamuhekera uzohekura niko bimeze icaka nyuma cyo shaka ndeke ingabo z'u Burundi ntiziri muri Kongo gusa ziri muri Somalia muri Haiti za Darfur za Centrafrique umbwire kuva les Nations Unies zibaho za Union Africaine za Union Européenne za amashirahamwe yandi y'ibihugu bitandukanye muri Afrika n'ahandi urigera wumva ahantu na hamwe hasohotse raporo ivuga kwitwara nabi ko abasirikare b'u Burundi muri ibyo bihugu byose nta na hamwe uzokuma ngo abasirikare b'u Burundi bari muri za Sona naho nadondaguye ngo bavuye ngo hari abantu bishe wapi ntibapiya ntibiba nta hantu uzokuma raporo ngo bafashe abagore ku nguvu ibyo byose none wovuga yuko abandika ayo maraporo bakandika u Rwanda gusa babitumwa na Ndayishimiye babitumwa na perezida w'u Burundi babitumwa na perezida wa Kongo cyane ibyo biro byose bya Nations Unies za Union Européenne za Human Rights Watch zande hose hakorayo FDNB ku buryo yo kwandika u Rwanda yo ikikuvura ntivuge none ivyo wumva ico kinyoma bo bagihenda nde ngo bacumve hanyuma uko gutumwanya nibemanga amabi bakoze nibemanga ubwicanyi bagiriye abanyamurenge kubera kuri za rede tabara za mayi mayi nyatura nimba na ntuze na mayi ndumbaza aho bakoresheje Kabila ni hari nubwo yabaye kondane barabizi ibyo bakoranye n'u Rwanda urabyumva none no munsi woza gufata ubwicanyi ko bwatanga mu 1996 perezida Ndayishimiye akaba atari bwa perezida CNDD-FDD ntiyari bwabe ku ngoma ntiyari bwatwara igihugu Felix Tshisekedi ngira ntiyari bwanataho ngira yarakiri ni mu Bubiligi urabyumva urabikuruye byose
iyo mivyimba y'abanyamurenge yatembagaye ku misozi iyo myaka yose imyaka 10 n'iyindi na bariko bicwa kandi bicwa ku mateko y'u Rwanda urabizanye ubigereke ku bitugu vya Ndayishimiye ubigereke ku bitugu vya FDNB ubigereke ku bitugu vya Tshisekedi bishoboka abantu bari maso baraza ubwenge rero ntihagire umuntu yogwa umutego abanyamurenge bari ngaha canke barahandi bagira umutima uhagaze ngo Burundi hari integuro buriko burakora hariho ibiriko birabiwa bikorwa n'abasirikare b'u Burundi nibumvirize intahe zitangwa na bene wabo harimo basebakiyana bari kuri tele hariya harimo abitwa bamanyota bavuga neza ukuri bagutumira havuga umwasi wa ahariho nibasure bibaze mbega cagihe ntuzaza yasubirirwa yavuga yakora BBC yarabeshe aya nta kuri kwari mbega ibyo muhizanya rugabo yavuze none yarabibeshuje avuga ati nari nibeshe Adereki basoma na Mahoro Peace Association izi declaration zose bakoze bashimira u Rwanda bashimira u Burundi bagashimira president Ndayishimiye bagashimira igisirikare cy'u Burundi kijya gihe barabeshe nibarabe mbega ni igiki cyatumye aka kagwi k'abanyamurenge bakeye bahindura imvugo ni igiki naho rero abantu bovuga bagasubira ubwo bovuga bijya byose biriko baragira ngo ama space ngo bari mu studio za Gasabo n'ahandi n'ayandi ma TV y'u Rwanda n'ahandi ntibifata ego niho gusera mu ruzi ntibuvuga ngo uzokura yifuha mu cyuma oyo usya bitwago ibyo rero nta muntu yobideha abanyamurenge bunyero bwabo barabizi abatutsi bari Kongo barabizi abari ngaha barabizi ntaho nyabwoko kuri kurategurwa nta n'ubwicanyi busanzwe buhari abantu dufise amahoro dufise umutekano ibyo rero byo kuvuga yuko kandi u Rwanda ruzoza kudukingira rubanza rukingira abatutsi bago baruhunze hama nabo bagira amahoro n'umutekano bazoheze babone kukingira umutekano w'abandi batutsi bahandi ego tugira amahoro ego twese abarundi abanyamurenge abanyarwanda badukurikirana hano onya nibaza ko benshi hari ico bize mu kiyago giye kutuyagira kugo rugendo gose rwihonya bwo nkiri ryatanguye yego uno munsi rirabandanya bo baratsembatsemba kuko abanyamurenge benshi baricwa buri gihe ariko kandi M23 yamandika amatangazo ivuga yuko bakubise basika b'abarundi babegeje inyuma bogofye basubiye inyuma ariko muri iyi misi amazi imisi bandika amakete avuga yuko amadrone abarembeje ariko mbega vote izo mvugo kandi zuko uno munsi bashobora kuyihagarara ko ejo naho nyene ukumva bariko baraboroga ubwo za ntari za sarambwe nk'izo baziziritse zigatoroma ziziritse no munsi bo bwa mbere ho maze mese none byanduhungire he ni bakunda no maze mese nawe naja ku bavugire baza kuvuza amadebe ahantu henshi mugabo nkiyumvira none ministre des affaires étrangères aja kuvugira ubwoko bw'abanyamurenge akitwa yuko ari karabu protege kandi n'umuhutu washaka kurya uravyumva none kubera iki atobanza gusaba imbabazi amakungu ku izina ry'u Rwanda asaba imbabazi ubwoko bw'abanyamurenge ku mpunzi z'abanyamurenge igipolisi cy'u Rwanda cyarashe saa sita ntibari abanyamurenge izuba riva ntibabarashe saa sita bishemwe 200 nta kosa bakoze bari kuvuga ati twe dukeneye gutaha iwacu bavuze icyo cyo gutaha igipolisi cyarabarashe kibaza hahise ribona amakungu yose abona abandi barakomereka umukuru w'ikambi n'icegera ciwe n'iyindi misore n'abandi bagabo bari muri yo kambi gushika uno munsi bafungiye Kigali babafungiye iki none ko babishe uno munsi bagiye gusubira kuba protege tubane tureke data wanje byo kuja kubicira ikongo abo biciye Rwanda nabo yabaye kabizwe n'ingoma none ko batabivuga ntibusaba ikigongo ntibubwire nti yosaba ikigongo ntibufungura bajya abanyamurenge bapfunzwe bapfungiwe i Kigali kandi bazira yuko bariko barekrama gutaha bakazira kubera gusa bare barongoye ikambi bakarasa abagore n'abana ku murango kubera ico kintu gusa basabye ko bagomba kwitahira none umunsi yagose kuvugira abanyamurenge gute ndubungire nimba ahantu na gataya kazira muntu abahutu bene wabo bose baratekanye iriho nyabwoko ryagirizwa Rwanda muri Kongo kuba bavuga ko gishi ari iriho nyabwoko ry'abakongomani n'abanyarwanda bari bari
nta bene wabo bariyo Ego. nta banyi nabo nabaye nasenga bagore batashobora kwinjira mu Rwanda Mm. none ko atavuga ati nyabuna hari ibintu twe tugomba gukosora kubera ibyo twakoze Mm. akiri kuno munsi kuduma urutoki ngo yabonye ngo intera hamwe ngo yabonye n'imbonera kure ngo zagiye muri Kongo yazibonye amajahe Ego. kugira barondere ibyitwazo gusa ibyo bafatanganya Mm. abantu bumve yuko umenga imbonera kure n'umutwe w'iterabwoba Ego. wapi Mm. n'urwaruka rusanzwe ruhurikiye umugambi uri ku butegetsi Ego. uzo mbonera kare karavuga Mm. zivanze abahutu n'abatutsi n'abatwa Ego. igisirikare cy'abarundi kiri muri Kongo Mm. ico bavuga ngo gukora nyabwoko Mm. amakompanyi menshi ariyo amatwa nsumira ntabyo nzi noba nshobora kwihenda Mm. atwagwa n'abatutsi nibo bakomanda izo batayo Mm. abari ku rugamba bari kuri tere n'abatutsi abasirikare b'abatutsi Mm. noneho tuvuge Ice bene wa hariho nyabwoko ry'abatutsi kubatu. bagiye kugirirwa n'abandi batutsi batugira ibigugu twemere kwe Oya. ivyo ntibyoshoboka Mm. rero turazi ubwenge turasesangura tukabimenya Yego. ibyo ntibyokunda Mm. ikinyoma carabaye igihe kirekire abantu barakijamwo Mm. kiratwara abantu barapfa Yego. mugabo uno munsi aho bigeze ukuri abantu benshi barakuzi Yego. Apotre muri Tanzania hariho abatanzania baba ingara bavuga ikirundi. Muri Kongo naho nyene hari abakongomani bavuga ikirundi. Kuba muri Kongo hari abakongomani bavuga ikinyarwanda ariko bakaba batorohewe n'intambara za buri munsi. Igiko bavuga kujanye n'ivyo bintu bwa Apotre. ni ingorane z'u Rwanda none Burundi bigara wumva bavuga ati abari bugufi n'abacu Oya. tuzogwana na Tanzania hama bagaruka Oya. hari ikibazo bateye Eka. abari ngara canke iyo hepfo za ntuzeye hariya hepfo y'Imakamba ntibavuga ikirundi Yego. kandi baragenderanirana bagatemberana urigera wumva leta y'Uburundi ivuga ati mwebwe nimuvuye ko muri abarundi kujya babesha abanyamurenge mwe muri abagwandafone muri abanyarwanda b'abakongomani ivyo birabaho Oya. ntibikunda Yego. rero mu bisanzwe ni urwitwazo ni bukiriye ni inkinzo u Rwanda rwatoye kuvugira rubana iruja kwiyimbira ibyo guyimbira muri Kongo wamana inkinzo cyangwa urwitwazo cy'ubwoko Yego. nta kindi Yes. Apotre hari jambo bakunda kuvuga ko risigura u Rwanda. U Rwanda kabisigura kwanda. Yego. Ubwo nibo bariko baranda kwanda no kuvuga kwagura igihugu. Muri make u Rwanda nta mipaka rugira. U Rwanda ruguma gwagura. aya kwanda so kwagura Yego. Muri commentaire baratubwira uko abanyarwanda babisigura. Kwanda no kwanda imituri y'amateke canke bijumbu kw'isoko. Aho ni mu Kirundi. None wuvuze iki? Mu Kinyarwanda rero kwanda uko basigura ijambo u Rwanda risigura kwanda mu Kinyarwanda. Kwandagaza. Kwaguka. Muri make u Rwanda nta mipaka rugira ruguma gwiyagurira. Ubu unya ivyo bariko barakora mu gihugu ca Kongo ntiyo bari wa muco wabo kwa bizokunda. Kumengo rumaze gusuzwa inyuma kangahe ni kangahe ikenshi no intambara yo mu bandi si ibyo kwagura imbibe nukuja kwiba iby'ahandi ukabitahana gusa kwagura imbibe hoho ntibazigera baje guhakanya ngo bavuge ngo Kirundo na Kayanza n'ahandi ntibibaho oya ntibizoshoboka oya ibyo byari ibyo ku bami ntibigikunda nahone ku bami ntigwigeze rutsinda ahantu na hamwe oya none muri ntare rugamba yagura imbibe muri noro ntacyo yometseko yego none ushaka ibyo rero yuko ari uwo mugambi baba bafise bowureka ko kugwana kubo biragoye kugwana kubo kuragoye intambara yabananiye ngahaye biragoye ntibuza gutera igihugu kanaka bagire ngo turagifata basanga ari kenshi kibasumbya ibigwanisho kibasumbya discipline kibasumbya tactique kibasumbya discipline y'igisirikare none wumva bokwa ibyo byo kwanda oya ni barabe bagumaho bari hari amwe mu majambo aba M23 bakunda kuvuga yuko igisirikare cy'u Burundi badakomeye atabigwanisho bafise ibigwanisho bya kera byashaje byagize gute mugabo bitangazwa n'uno munsi ukumva bariko baboroga yuko barashweko none icatumye yambara umwaka wose bubitsinda hajya haruguru yawuvira ntibavyura umutwe bayibujwe n'iki yaba basirikare b'Uburundi badakomeye ni igisirikare cy'u Burundi babujwe n'iki gufata guvira by'abananiye gute
aho bahereye mu gitondo bavuze urwamo batejo turatembera Bujumbura turahafasha bavuga ngo ikibuga cy'indege cyafashwe nta muntu azobuza umuntu kurota n'uburenganzira bwa buri muntu mugabe barabizi neza yuko batokwavaza ayo maborogo yose yo kuvuga ati amagambo ahonyabwoko nubugira barabe ko abasirikare b'Urundi bugira ubwoba bati twebwe ntitaba twagizwe iki caha ahubwo reka dufume tuhava ibabo twagiye gutabara turabe mugabo bakibagira ko aho hantu bari muri double mission bagiye gutabara umubanyi baje no gukingira igihugu aho ntibahava ibyo rero byo kuvuga ngo ntibakomeye hakomeye turabibonera ku kibuga yes about uruhare rwa president Ndayishimiye kugarukana umutekano mu bakongore nuruhe rungana gute urubona gute ni runini ega bamurabira mu bakongomani nyene amakete bamwandike bamuyasoma kuko Ndayishimiye n'umwubatsi w'amahoro kandi témoignage z'iwacu aha nyina resultat ya mbere yabaye kuri Ndayishimiye president yashafwaye igihugu nuko amahoro yaciye bisongo yandi yuzuye neza urabyumva nibyo ubu yari kagwanda urugamba mu gihugu egirevure mu by'ubutunzi ari bitarakunda mugari karagwana kandi inzira ikabicanamwo ni inzira ipfunganya nigana abantu mugabo uko biri kose igihamwe ni determination azobishikako nako byerekeye amahoro n'umutekano nta kindi yokora kuko burya umuntu atanga ishafise yari kuja kurondera amahoro y'abakongomani yiwe atayafise rero nico ubona yuko na Kongo mu gutabaza itatabaje Uganda itatabaje ikindi gihugu kiri hari yavuga ati yakubahwa president Ndayishimiye wewe washoboye kubaka amahoro mu gihugu cyarimwe abahutu n'abatutsi bameze nk'uko wasanga baryana kenshi cyose wewe hari ico dufasha hanyuma rero urumva ntashobora kubikora wenyene mu gihe adafise igisoda kiri discipline mu gihe adafise igisoda gipanze neza urabona yuko rero ibyo ari karakora nagenda kumenyesha yuko amahoro ya Kongo ntashobora kuboneka ntashobora kurama hatari mu ruhara rwa president Ndayishimiye ibyo ego mukengurukiye apote hari amakuru avuga ko president Tshisekedi yoba agiye kurindwa nabaye mu basirikare b'abarundi ubudangwa bwo basirikare b'abarundi ubona gutega apote ibyo ntacyo nabibaho ko sinavyumbanye gasupari baratutsa general izo jena zita imvugo z'ibihugu ariko biravugwa kandi ibivugwa byose rero ucuvuga ucugira icyo bivuze ko ibyo ni ibintu biteza kuvugwa biciye muri canal officiel hariho amakuru iyo nanayumvise je ntunayatebako ariko apotre sinshobora kuja kuvuga ngo nguje gukomanda kuvyigisirikare canke amamisiyo y'igisirikare yagiye ahantu canke ariko akora ibi nibi mu gihe bo batavyivugiye oya kandi hari ikintu abantu mukwiye kumenya ivy'igihugu byose ntibabivuga hari ibintu bita secret d'etat hari ibintu bitavugwa kumvo z'umutekano je kumvo z'igihugu nyene pour cause de souveraineté nationale hari ibintu bakora abantu babigiye bafite uburenganzira ivyo nimba ari byo Tshisekedi yo batomboye yo bagize amahirwe agiye gucungwa n'abaparakomando b'u Burundi ni byiza kandi muri iyo cooperation bilaterale yo gufashanya gucunga amahoro n'umutekano ni uburenganzira bwiwe mu gihe yo kumva ko ari menace akavuga ati yo umutekano ntukwiye kubera ndabona ko hashobora kuba ntuzeye faye canke muri security y'abakongomani bonyene nk'uko byabaye Goma n'ahandi bakahabafatana bakahata ibigwanisho kandi yari bahaye bikwiye havuga ati abantu hari ibyo bataramenya hariho tactique batazi harakaranga mutima h'igisirikare badafise hashobora kuvuga ati nimba bishoboka mu twongereza batwigishiriza abantu kumenya gucunga inzego ivyo rero ni ibintu bishobora kubaho mugabo ibyo bavuze sinzi ko ari byo sinzi ko atari byo muga naho byo bibaye ni ibintu normal yego ariko hari abarundi benshi nabonye baranezerewe cyo ravuga ati wow twaba dufite igisirikare kidasanzwe mu karere byese kuba ushobora kwizera basikaje gucunga umukuru w'igihugu kindi gihugu yego iteka ridasanzwe oya kuba kidasanzwe ho ntigisanzwe ibyo byo ntawo bigira inkuru ndende yego n'utavyemeza arabizi sozera ikiganiro cyacu uno munsi twarabonye Joseph Kabila nkuko ariko arabivuga nyene bamukatiye igihano cy'urupfu no munsi ariho kandi biraboneka neza yuko
ariko arihuza yagize ihuriro mu gihugu ca Kenya kugira ngo ashobore guhuza nawe mu badahuza na leta ya Tshisekedi uno munsi ivyo kwibona gute kuba uno munsi Kenya ishobora kuba arico kibanza gihurirwamo n'imitwe igwanye igihugu ca Kongo no munsi wa Kenya canke gwa President William Ruto urubona gute ubwo ntago nomenya mugabo urumva nibaza ko nibaje mu nama ziraba iby'akarere k'ubuseruko ababijejwe nubwo ari agatwara muri no misi azokwicara bamubaze bati tubwire impamvu kuko hari amasezerano ibihugu bifitaniye ko umugezi wa nabi adahungira mu gihugu cy'umuhindaro canke umufashe ahubwo ari kurabiranirana kugira ngo umutekano w'igihugu kimwe cyo muri East Africa n'ubundi n'ikindi gihugu kibigiremo uruhara cyo bituma bati nta mwansi wanje yoze wawe hama gucumu ibyo nka twebwe byo tugora kumenya ngo uruhara n'uruhe ariko nkuko byavuze mu makuru twarabibonye yuko banabonanye n'abaopoza bandi bitwa yuko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa barashiraho n'ikindi kintu cyitwa nimba ari Sovoro Congo sinzi uko numvise bacita rero bifataniye uko ati none ubibona gute bamuciye hano cyo gupfa birashoboka nta gupfa dasambe ashobora kuvuga ati ubwo batamfise nshobora kugira ibishoboka nanje ico gihano nkagikura hejo hamwe nsubiye ku butegetsi ivyo rero nagwana arabe nimba bizokunda mugabo uko biri kose bivugwa ko hari ibintu usanga biturengeye twewe tudashobora kumenya biva hagomba kugaruka mu Kinshasa yego ashoboka urabona ko bishobora gushoboka gapotre birashobora kuba byifuza okay kwifuza no kujayo yego rero ibyo nibaza yuko twobiha imisi yes uno munsi turi mu gihugu ciza iyo kiri mu mutekano igihugu ubona neza yuko tuko turagwana n'iterambere abona neza yuko president akomeza kugwana n'ubutunzi kugira ngo tushobore kuba stable igiki wobwira abarundi uno munsi mu kubaremesha kugira ngo tushobore kurema yuko ejo nishobora kuba byiza gusuma bo bwa mbere president yishimiye na leta yiwe baduhaye amahoro baduha umutekano uwo n'umutaho ukwiye kugira umuntu aje mu iterambere niwo mutahe wa mbere munini uhari kugira umuntu ashobore gushika mu iterambere abandi bamusige mu gihe rero yaduhaye amahoro n'umutekano akongera akarara atajyane yiga imigambi y'ingene ubuzima butandukanye bw'igihugu mu bice bitandukanye bwotera imbere ikibazo gisigaye nuko twese tumushigikira ntitumushigikiza amajambo gusa tukamushigikiza ibikorwa tukaba bizigirwa kandi tukaba tuzi yuko inyungu ariko yarondera ni rusange siziwe wenyene n'iteka rizokwambara buri murundi wese hama wanashaka abantu barakwiye kuza baramenya ibyo bashima ntibaje muri babandi usanga babona akantu gatoya bagashabona ati ako niko twovuga katameze neza kandi mu gihe nako kitwa katameze neza hariho ibikorwa biriko birakogwa kugira ngo aho kantu kave mu nzira turakwiye kuba positif kuko je mpanumviriza rimwe na rimwe ibintu byarimaze byinshi by'amatara amazi donc amenga nikindi kintu ninka yacitse amabere ibintu byabaye nabi ibintu byananiye naka byamunaniye mu gihe hari ibikorwa biriko birakogwa na Regidezo bizotuma izo ngorane hahera imyaka n'imyaniko zitagarutse kandi bikorwa biboneka kandi bakaba bana bivuze bakavuga bati mwitegure rezo electrique y'Ibujumbura irashaje nibikable ngira byo kuva imbere y'ababirigi ntumbaze cyaraboze rero habonetse amafaranga investissement manini kugira ngo tube tubiramplase n'igisagara cyarakuze kugira ngo noneho tumare burundu iki kibazo cy'amatara n'amazi mugabo ukaza wumva urumva ngo ibintu bimeze uku nakuriye no ahubwo tera intege bari kukivi tera intege Regidezo mwumvisha abandi uti reka kwimyoza kwidoga ibi byacitse ku neza yacu kubera bariko badutegurira iterambere ridasanzwe kuko ntizuzoshika mu iterambere tagira umuyaga nkuba ukwiye ntivyo ukura ubutare hari ubutare buzokwimbwa n'umuyaga nkuba donc Regidezo yagwije ibintu by'amabaraje igwiza amasoko ntanga nguvu urikira novera amapiloni n'insinga zitwara umuriro mwinshi bariko bararaba munsi kubera ibitsinga byaboze bitari bikirezista kwakira umucano bariko babiramplasa none
warigeze ubona umuntu arya umurete atabanje kumenera iki ntibibaho rero tube positif ikintu kiyo kirakogwa gitera intege ahubwo nawe urabe cyo wofasha kugira ngo kibe ciza gusumba mugabo tuhavuja kuvuga ngo yango kubera ikiye ngo atakihari ngo ibintu byose byananiranye urya ukaryama ukabufisa amahoro n'umutekano ukararutuguruye utugaye umuyaga ukinjira cyangwa ntihagire umuntu akugurura ko wakugirire nabi ako kigoro perezida Ndayishimiye yakoze n'inzego zibijejwe nakigoro gato rero abantu bakwiye kumenya kuba positif bakamenya gutera intege mu bintu nibi hamukamenya n'uruhara rwawe muri ibyo biriko birakorwa urugamba ruri kuraba rero urugamba kandi ikintu kimaze kwitwa urugamba si ikintu cyoroshe n'intambara mu ntambara rero no kuyambarira mu bisanzwe rero urumva nk'uko wari ubivuze umuntu yashoboye gutsinda urugamba rw'amacakubiri y'amoko agatsinda amacakubiri y'intara agatsinda amacakubiri y'amadini agatsinda amacakubiri y'umugambi akashobora kutwinjiza mu mutwe no mu mutima yuko igikuru kuri twese ico dupfana ari igihugu tugihurirako bikaba byarakunze uno munsi umwe wese akaba ariko arakora imigambi atekaniwe ivyiwe bicunzwe atagira umutima uhagaze ati ejo birabomoka cyangwa ndahunga ndabitaha ntihagire umuntu yibaza yuko yohava agira ikintu bitari ciza kuko agiye cicuza basesa nkuyoze nabo biriko bagereranya utuntu n'utundi urabona ngo indege u Rwanda rufise kandi rero bajya kuntu nta n'ikindi bagereranya umenga hari ibihugu bibiri ku isi umenga mu isi yose muri akarere k'iwacu hari u Rwanda n'Uburundi gusa urabyumva mu gihe nibyo n'uwo bariko baravuga nawene amaboroge iwe ni menshi hari abashonje hari abishwe n'inzara hano mu misozi havugwa yuko kabisa bamerewe nabi hari ibintu bimeze nabi mugabo ugasanga bobo barazi kwabiya ibi bakabinyegeza bagashira imbere ibintu bimeze neza kugira ngo abantu bose bifuze kumera nkabo oya nta muntu agira iwabo habiri oya nitugume wacu hama twige kugamburukira indongozi twige kuzikurikira mu bikorwa byiza by'iterambere twige kurwanira igihugu cyacu no kivuga neza ibisigaye dukure amaboko mu mpuzu nta kindi yes kozi w'Imana turagushimiye cyane ku mwanya wanyu mwashoboye kuduhereza agenda bakiburuka gari cyago ciza abarundi abumva ikirundi abanyarwanda abanyamurenge abatanzania baganda bose basanzwe badukurikirana hano onye hari kigwa kinini bakuye mu gahanya hari vyinshi bakuye mu gahanya bize biciye umukozi w'Imana support Isidore bayahaga akenshi abarundi baradutuma nitwa Rehoboth kandi mwararinyatse ariko ryari ryiza bayahaga ryo mu karanga muntu niyo byo kano nabisa akazina k'igiheburayo Rehoboth bisobanura kuba ahiyaguye ubu simba yahaga vraiment byo byose yo navuye si yo nkiri baguye reka rigume mu mpapuro ariko ni Rehoboth yes tako n'umukozi w'Imana Rehoboth Isidore reka tuyagira byinshi bitandukanye benshi baramukunda mama dutumye ntasho ko mumukumbura kenshi cyane gose ariko kubera impamvu nyinshi z'akazi ndetse n'amabanga menshi atandukanye usanga yimugora cyane gose ariko turabashimira ukigora nayenda bakenguruki merci beaucoup wose adwikanye kuva ku ntango gusha kumera yari African TV utaragira subscribe no gusabira subscribe asante sana